Uburundi bwari bwarasinzikaye, ariko Imana iraducisha mu iforoma, ibanza kuducisha mu muriro gushika ata murundi numwe yasigaye ayo magume atamukozeko. Twese hamwe rero abarundi twese duca dutangura kwibuka yaturemye. Ivyo arivyo vyose ingere twitaba akamo k'Imana imbere y'igihumbi n'amajana 993 uno munsi siko twitaba ko kamo k'Imana, kuko twarabonye aho ingufu zacu zigarukira. Tumaze kuhabona turavuga tuti hariho abari bariziziwe na shetani neza bavuga ngo birikora, abandi baja kuronderera mu bapfumu mu bifyitirizi, ariko uburuhiro Imana irarondera abarundi muri twebwe nyene tuja gukabura abarundi. Abakozi b'Imana bavuze bati abantu b'Imana baroyehe, kuko Burundi bwari bwamaze gutembagara. Ariko mu gihe cyo mu 98 Imana yarasubiye irongorera abakunzi b'Uburundi, irabwira ko Uburundi buzokira, mugabo buzokira ari uko burongowe n'uwemera Imana. Ivyo vyaravuzwe simbeshere. Mu 98 je nyene ndicabona cyo mukozi w'Imana abimbwiye ko Imana yabibabwiye ko Burundi buzokira, mugabo ko kugira bukire buzotwagwa n'umurongozi yemera Imana. Ivyo ntivyabaye ga yemwe, dukomera amashi Imana yacu. Hariho ababibona bakibaza ngo vyarizanye, muga Imana yarakoze igikorwa, nico gituma ibikorwa nk'ibi atari ivyo gufata minenegwe. Imana yarigaruriye Uburundi, irigarurira abarundi. Uno munsi turi mu murima w'Imana. Ntivyahereye aho, kuko Imana yagumye ikora, mutima mweranda aguma akora. Abagumya banga aho bari mu 2001, Imana iraheza ibahuhiramwo mutima mweranda. Bari mu ikoraniro kaminuza mu 2001 niho bafata ingingo yuko Imana bayihaye ikibanza ca mbere. Kubera iki? No kubera uwo muhari abari barawutwaye bose nibo bakwegera abandi muri ivyo bifyitirizi. Ntawemera Imana, bwari ubuhemu gusa, bagahemukira nabo basangira urugamba kubera ubube gito. Nico gituma Imana itabihezagiye. Ariko abagumya banga bari ku rugamba ico gihe bamaze kubona yuko indongo zitemera Imana atakindi ikora atari uguhemuka, niho bayavuga bati kuva ubu uzorongora uwo muhari azobanza arahire afise igitabo c'ijambo ry'Imana, kugira ngo yemeze ko niyahemukira abantu azosiga amaso y'abantu, muga ntazosiga amaso y'Imana. Ivyo biba bitanguye uko Imana icitangura kugurura. Yaciye yugurura n'ikimenyamenya. Mwarabonye yuko iyo ngwano yo mu Burundi yaheze ata murundi numwe yiyemeza ngo naratsinze uwundi. Nta murundi numwe yatsinze uwundi. Abarundi twese twagiye hamwe dutsinda umwasi ariyo shetani inyoshambi yari yaratwiziziye. Duca rutangura kubaka igihugu cacu. Igihugu cacu cubatswe mu bitangaza. Inzego z'umutekano ntaho vyari vyarakabonetse ku isi, aho abahora bagwana bakoresha ibigwanisho cira umuriro, buca kabiri hakavuga ifirimbi, hanyuma bose bagaca bicara hamwe bagacavuga bati twese hamwe tuje hamwe tugwanire rero igihugu, umutekano w'igihugu. Mu mwanya mutoyi twari dufise inzego z'umutekano zo kwivuna basi n'inyamiramabi. Mu mwanya mutoyi Uburundi izo nteko zari zigiye gufasha ibindi bihugu kugarukana umutekano.
ibuka yuko igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Buganda arivyo bihugu vyabaye ivya mbere kuja gufasha muri Somalia kugira bagarukane amahoro. Uno munsi abasomaliya bariyaga Burundi kuko naragiyeyo je nyene ndavyibonera aho igihugu kititwa igihugu naho amahoro ataraza bwegu. Uno munsi urabona neza yuko uko twagiyeyo hameze vyarahindutse cyane n'ikimenyamenya. Ubu hariho inzego z'igihugu, murumva yuko za nzego z'u Burundi zojejwe umutekano nizo nyene zaciye zija gufasha. Inzego z'inyamirama zaragiye muri Haiti, ziragenda Darfur, ziragenda muri Cote d'Ivoire, aho hose zigiye gufasha kugarukana amahoro, kandi amahoro yaraje. Ingabo z'u Burundi aho zigeze ni nka mutima mweranda bahageze, kuko usanga bene gihugu baca batekana. Murazobaza iyo turi muri Afrika Centrale canke naho hakurya yiwacu, ingabo z'u Burundi zishitseyo abene gihugu bariruhukije. Bivuga iki? Turi umuco uva ku Mana. Abarundi turi umuco uva ku Mana, turiko tubera umuco isi yose na Afrika. Imana yagumye twiyereka uko bukeye uko bwije. Ubu nta murundi agikekeranya yuko Imana itari kumwe natwe. Ivyo mwaravyiboneye uko twagiye turigira imbere. Mwarabonye uburongozi buhari ubu, igihe bwariko burategurwa mwariboneye ikimenyetso c'Imana mwebwe nyene, aho urugori rwari kuzuba rukaguma ruduherekeza iyo tuja hose gushika ku munsi wa nyuma y'imyiyamamazo. Bijya birafise ico bivuga. Imana ariko iravuga iti ubu rero kwibwirizwa shingiro mwatoye mwampaye ikibazo ca mbere, nije mwami uwo nzozana nuzoba ari umwungere jewe nyene nitumiye. Kirya cari kimenyetso. Nimurabe ibi bimenyetso iguma itwereka aho imvura yataze, hanyuma twese zaba indongozi, twese amadini yose tukaja imbere y'Imana, ubwo nyene igaca yishura. Imana y'u Burundi irakomeye, tuyikomera amashi. Imana y'u Burundi yishura ikibiriraho. Rero ngaha turi ngaha, mumenye yuko aha harahezagiye. Aha turi niho twagiye kunagurira isezerano. Aha niho twagiye kunagurira iryo sezerano ryo mu 2001. Turavuga tuti ni Imana yose tuzokorera. Ubu rero igihugu cyarapfuye hamwe cyari cyarafutanye kiba igihugu c'Imana. Ubu rero no kucubaka tugihindure kiba igihugu rurangiranwa, igihugu c'Imana koko.